barundi kazi, ubu Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Amahoro kuri bose. Koko biraboneka ko abarundi munyotewe amahoro, amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Imyaka 29 irashize kuva umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sahwanya Frodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye. Pierre Claver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye. Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamo Sahwanya Frodebu uko bukeye uko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabi batumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agirwa incungu ya demokarasi. Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashitseko yo gushengeza mu tungane ibihangange ese ihirikwa y'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 Gitugutu umwaka wa 1993. Dusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko kubishoka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Umugambwe Sahwanya Frodebu umusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko bukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe, imfuvyi n'abapfakazi, ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishi y'akababaro. Uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi bawuhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye. Ico bikoze Nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise. Abarundi bonyene nibo bari muri ibyo. Twama twumva yuko abantu benshi bavuga ati muraraba neza, burya hariho abanyamahanga behije inyuma. Ivyo twebwe nta vyemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya muraraba neza, aho Ndadaye bamwica ngaha mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu, bagira bati ni mubikore. Ivyo twebwe ntacyo tuzi. Ubutungane bw'u Burundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Kwisonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali, Major Peter Buyoya, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa, barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoroneli nka Gabriel Gunungu, Laurent Niyonkuru na Anise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakatigwa gufungwa imyaka 20. Bagirizwa ivyaha bitatu bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutemba ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana hagufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umuzo w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hariho abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane, nta kintu na kimwe kibi kirimwo, ahubwo ni ikintu ciza cane. Nivyo twama dusaba ubutungane twiteze
ni ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa, ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu vyinshi, tufata yuko ariko ugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko. Ubwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu. ONU ivuga ko barenga ibihumbi 300 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sawanya Frodebu usaba ko ukuri komenyekana. Harabaye amankete ariko Frodebu yavuga iti ibintu sivyo. Ico gihe procureur general yarahari yaraciye ashiraho umurwi wakwiye mu gihugu cose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubirwamwo? Idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe. Gusa abacitse kw'icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi severe udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika.